mugira muvize kigozi ya 200. Odi. Gute Corinne? Iyi mvuru yiciye? Reka Mike. Naronde n'umutaka ndabura. Urana ngene nyagiwe. Ariko reko batwa dufitane program. Nukuri sinivyari kuncika. Sha, we ivyineke amabango urashaka kubikwirikira kabisa. Kubera Mike ko twamaze kubitangura sinashaka kubicira hagati. Ndashaka ngo tubiheze. Reka rero tuganire kuvyerekeye y'amabango. Mike, ndizera ko natahuye akamaro kumuvuga butumwa, umwungere, intumwa hamwe n'umwigisha. Ariko rero nagomba ko uyu munsi tuvugana kuvyerekeye umuvugishwa n'Imana. Ndamaze kubona ko benshi bavugishwa. Ariko ngomba kumenya yuko uvugishwa n'Imana yoba umuntu umwe mwishenge canke umuntu wese ashobora kuvugishwa. Umurongo wo muri Bibiliya usanga mu Bikorinto ba mbere igice ca 12 umurongo wa 29 utwereka neza ko atari bose bavugishwa n'Imana. Ariko kandi umukristo wese afise mpwemu yera ashobora kuvugishwa uko Bibiliya ivuga muri Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 21 iti uko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Naho nyene utegerezwa gutandukanya Corinne ingabire n'ibango ryo kuvugishwa n'Imana, ivyo twita mu gifaransa ministère. Kuvyerekeye ingabire yo kuvugishwa n'Imana, ijambo ry'ubuhanuzi riza igihe Imana igomba kuvugana n'abantu, kandi bishika kenshi mu makoraniro y'amasengesho. Ariko ufise ibango ryo kuba umuvugishwa n'Imana asanzwe akorera mu ishengero, maze Imana ikavugana kenshi n'ihanga ryayo icishije muri we. Ni vyiza wagerageje kuntahuza yuko atari umuntu avuga ahubwo ari Imana ivuga icishije muri we. Ego cane, ariko urasabwa gutahura kwisobanuro nyakuri y'ijambo ry'Imana. Kwigisha canke kuvuga ubutumwa ari ukuvuga ku bw'Imana, ari nayo nsobanuro nyayo ijambo kuvugishwa mu rurimi rw'Igiheburayo. Rero Mike, ubu ndizera yuko twinjiye mu bintu bikomeye. Igihe giheze nahaririye cane n'umukristo yariko gerageza kumbwira yuko umugore adafise uburenganzira bwo kuvuga mu ishengero, yisunze Abikorinto ba mbere ikigabane ca 14 kuva ku murongo wa 33 gushika ku 34. Handitswe ngo kuko Imana atari y'umuvurungano ariko ni y'amahoro. Abagore bacereze mu makoraniro kuko batemerewe kuvuga ariko baganzwe nkuko ivyagezwe navyo bivuga. Naragezaho nemera yuko avuga ukuri, ariko ntangajwe n'isobanuro uhejeje kumpa kuvyerekeye ijambo kuvugishwa. Kuko nasomye muri Yoweri 2 umurongo wa 28 ko Imana izosuka mpwemu wayo kubari n'umubiri wose, kandi ngo abahungu bayo n'abakobwa bayo bazovugishwa nayo. Bikaba bisobanura koko kuvuga ku bw'Imana. Jewe sintahura impamvu zituma babuza abagore kubwiriza mu mashengero runaka kuko bitwa abagore gusa. Ivyo bivuga n'ukuri. Igihimba cyo mu Bikorinto ba mbere igice ca 14 33 gushika ku 34 kizana kuzazanirwa kenshi. Ariko kandi ni kubera cane cane ku murongo wa 37 intumwa Paulo avuga yuko ari cagezwe c'umwami. Ntunga ndaguciremwo Mike. Ndamaze kumva abakristo benshi bavuga ko Paulo yabwira ishengero ry'Ikorinto gusa, kuko yagomba gutatura amatati bari bafise muri kijya gihe. Ariko Corinne, usomye witonze umurongo wa 33 usanga Paulo avuga ko abwira amashengero yose, kuko avuga ngo nk'uko bimeze mu makoraniro yose yabera. Mbega none uko kuzazanirwa kuva hehe? Ko wambwiye yuko kuvugishwa bisobanura kuvuga ku bw'Imana, kandi nkaba nakweretse yuko umuvugishwa n'Imana Yoweri avuga ko abahungu n'abakobwa b'Imana bazovugishwa nayo mu bihe vy'iherezo, ko abakobwa b'Imana bashobora kuvugishwa nayo. Cambona yuko bashobora no kubwiriza mu makoraniro arimwo n'abagabo. None uvyiyumvira kwikiga Mike? Ndemeranya nawe, kuko Paulo yongera kuvuga mu Bikorinto ba mbere igice ca 11 umurongo wa 5
ivyerekeye umugore asenga canke avugishwa n'Imana. Ariko ndagomba ko dusuzuma ico ciyumviro intambuko ku yindi, sivyo none Gakorini? Neza cane Mike, ndiko ndagukurikira 100%. Ukuzazanirwa guhambaye kuri ku murongo wa 33 na 34, nukuvuga ko Abikorinto ba mbere igice ca 14 murongo wa 33 ushaka 34. Ariko jewe ubwanje ndakubwira ico ndavyiyumvirako. Usanga isobanuro ku murongo wa 35 aho ategeka abagore kubaza abagabo babo imuhira, kubera yuko atari vyiza ko umugore avuga mu ishengero. Maze iyo ntumwa Paulo nyene yandikira Timoteyo avuga ngo, ariko sinkundira umugore ko yigisha canke kuganza umugabo, ariko atekereze. Aho ni muri Timoteyo wa mbere igice ca 2 murongo wa 12. Bibinyereka ko Paulo yashimangira cane guca bugufi k'umugore imbere y'umugabo, kandi nk'uko vyanditswe mu ijambo ry'Imana, umugore ategerezwa guca bugufi imbere y'umugabo wiwe kuko ishengero rica bugufi imbere ya Kristo, nk'uko tubisoma mu Banyefeso igice ca 5 murongo wa 24. Kandi ni Paulo wa wundi nyene avuga mu Bikorinto ba mbere 11 umurongo wa 5 yuko umugore ashobora kuvugishwa n'Imana, ari nako kuvuga ku bw'Imana, kandi ubuvugishwa buza kugira ngo butoze indero, buhanure no kubaka ihanga ry'Imana. Harimo n'abagabo. Uwavugishwa n'Imana yitwa Yoweli akaba yaravuze ko Imana izovugira mu bahungu n'abakobwa bayo. Ndatahura yuko ititwareka igitsina cyo igomba kuzovugiramwo, ariko ivugira mu muntu ishaka kuvugiramwo no mu gihe ishaka kuvugirako. Gusa Paulo yabujije abagore kwigisha, ariko ntiyababujije kuvugishwa canke kuvuga ubutumwa. Mu kurangiza, ndagusavye usome Abigalatiya igice ca 3:28. Maze mbanje kumenyesha ko ari Paulo nyene yandikiye ishengero ry'Abigalatiya. Handitswe ngo, ntiyashobora kuba umuyahudi canke umugiriki, ntiyashobora kuba umugurano canke uwidegemvya, ntiyashobora kuba umugabo canke umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Mike, ndizera yuko bitahuritse cane, kandi sinkekeranya ko ari igihe co gusangira n'abandi ibyo mpejeje kumva. Ni vyiza cane Corinne, ndizera ko bihagije kubw'uyu munsi. Tuzosubira muri Gigoze ya 21. Urakoze cane Mike.